muri ico cegeranyo ihonyangwa ry'agateka zina muntu ribonekeje kukurikira abantu 14 nibo bamenyekanye ko bishwe, muri bo atogwa ibiziga by'abantu 4, umuntu umwe niwe yashikiwe n'amabi yafatirwa ku tsina, abantu 2 nibo basinzikajwe ubuzima bimwe bita torture, abantu 4 nibo bahagaritswe batwagwa mu bibanza imiryango yabo itashoboye kumenya, n'abantu 10 bahagaritswe barapfungwa bidaciye mu mategeko. Muri abo bashikiwe nayo mabi harimo abakenyezi 3 n'abana 2 bishwe, harimo umwana w'umukobwa umunyeshuri yasinzikajwe ubuzima, kabamwo n'umukenyezi yahagaritswe bidaciye mu mategeko. Abagirizwa ayo mabi harimo imbonerakure, bamwe mu rwego rw'iperereza rugamiye umukuru w'igihugu, amapolisi, bamwe mu bajejwe intwaro. Ico cegeranyo kandi kiragaruka ku bibazo bijanye n'ubutungane intwaro ibereye, muri ivyo hakaba harimwo gutoza ku nguvu intererano, bikaba byagizwe n'abanywanyi b'umugambo CNFDD kugira ngo batunganye bigine uwa munsi mukuru w'umugwanyi. Harimo kandi n'ibibazo bijanye n'ivy'ubutunzi, imibano n'imico kama, hamwe ni bijanye n'ivy'umutekano. Muri ivyo hakaba harimwo abapfuye hamwe n'abakomeretse. Umuharo w'agateka muntu uriyamiriza ukudahana kuma kwibonekeza, maze ugasaba leta y'u Burundi gukora amatohoza atawegamiye, maze abagirizwe icyaha bamenyekane kandi bahanwe atankunzi.